Gitu by'ukuri turabona twananiwe ariko mwakoze akazi ko muzanye niyo nkuru mugomba dukoresha ya migenzo ya kera fatana amaboko mwe mumbiza abahuzi bake raba muze mutora igitambo cyayo kugira twongere kw'iminsi yo kubaho twemerere mutora igitambo cyayo Merere mutori igitambo cyayo twongere kw'iminsi yo kubaho icyo twasabye byashobotse ko waje kuryama ngaha ibi ni ibiki byabaye mandako mwana naje ntabe yapfuye kamuhamagara ikimufana kize kimurabe ngende kuraba umugabo mwana ndako mufana sama uja wakubona guhamagara wari he wakuba ufite bitwe byawe bitumva none hano habaye iki ko mbona ntubona ko umwana gwa yarembye umvirize byagenze gutema umuntu abire neza nta byinshi nkeneye kugenda ndamuraba umurabe neza ngiye kuraba muganga mukasha ibintu imbabi biroze data ngenda n'ikintu ndagusegura kugira ngo ntihapfure umererwa nabi
Soramba watsimbonye merewe nabi gute none ngenda mufisaruma ariko mana kubera iki wemeye kamara gute kandi uzi ko ndamufisaruma Amani karibu ko ntabamenye muri bantu bo turabagenzi b'uyu jewe nitwa Jacob n'abagenzi nyine twaje tuzananya ko twumvise yuko agwaye tuje kumuraba turabe ukuntu amerewe. Bo si naba bo kwibwira kugira ngo tuyage twese tuzinanye. Naje nitwa Simplice tukaba twigana nyine uko ari mugenzi wacu ko twivuje kuza kumuramutsa ko twarumvise ko atameze neza. Hama nanje nitwa Juste dusanzwe twigana nyine n'umunyeshuri turigana hama tukaba twarumvise ko gwaye twari tuje kumuraba. mama sa ubu bariko baravuga ni bande baje gukora bana cyako kumwibuka sende ariko ma kubera ko wemeye ko ibi bintu biba ku mwana wawe kubera ko wemeye ko biba anuragira ndamubiza rubu guteko bimubako kurwara neza yari bagiye n'abagenzi be Yo mama mwihangane nta kibera ubusa gusa turizeye ko azokira. Imana iramubona nta ngwara idakira vrema azokira. Vrema nimwihangane kuko ibi byose biba ku mugambi w'Imana azokira. Mama ndagusabye ureke kurira reka kurira n'uwo mwana areke kuguma avyumva reka kurira turizera niwizere ko azokira ariko turavyizeye. Nakuze numva bavuga ibintu vy'ibitangaza biba muhira barasenga bagasengera abagwayi bagakira. Nanje rero kubwo kwizera sinzi yuko no mwonkundira tugasengera hamwe tukamusengera. Imana yoyo ndazi yuko ibitangaza vyovyo yobikora mu gihe mwonyemerera tugasenga. Jacob nukuri nagira ndagushimire guciyumvira wari uvuze ariko Imana ndayemera
kandi azi ko itigeze dutererana n'umunsi n'umwe. Rero nta mpamvu yo kwirirwa urihogoza ngo gusenga. Turazi ko Imana idukunda kandi ikwitayeho. Naho utirirwa urameneka umutwe ngo uriko urasenga uvuga ibi na biriya, icifuzo cawe Imana ibikibona. Rero numva ata mpamvu yuko twirirwa ngo turiko turasenga. Nukuri ariko ku byo wari uvuze wari ukoze, urakoze pe, ariko nta mpamvu yo kwirirwa turimena umutwe, kuko Imana iradukunda, kuko ibi byose biba ibizi. Rero niyo mpamvu ataho kwirirwa arimena umutwe bariko arasenga. Reka twizere gusa, ndazi ko azokira. Okay mama, kuba munyankiye ko twosengera hamwe nta kibazo. Reka tube tugira icyo dusubira inyuma, kumbure turaza gusenga, ndaza amasengesho iraza kuyumva, ariko mugabo byiza ikiba kihari iyo dusengeye hamwe byari kuba ari ibintu byiza. Mugabo ko mubitwankiye, reka ntacyo turaza gusengera muhira, kumbure amasengesho Imana iraza kuyumva. Twere tugira icyo dusubira inyuma n'aba bagenzi bacu twari kumwe, kumbure tuzogaruka kumuraba, kandi turazi yuko tuzogaruka ibintu bimeze neza. Yego, kandi mugire umugisha.